ndasubiye kandi kubiyegereza tumaze imisi turagira ibiganiro bimwe ku kintu kijanye na missions muri ministry ya Ngwino imwe mu bikorwa bitandukanye bigize LF Ministries. No musi nashaka tugaruke sur un verset isanzwe izwi Jean chapitre 10 verset 16 tumere nk'abayigaruka ku gatonya ko nizera ko irimo tellement de choses zo dukangurira tukaduhereza assurance muri ico gikorwa. Jean chapitre 10 verset 16 avuga kandi mfise n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo, nazo nyene birankwiye kuzija imbere, zizokumva ijwi ryanje, hazoba umukuku umwe n'umwungere umwe, hazoba umukuku umwe n'umwungere umwe. Kandi mfise n'izindi ntama zitari izo muri uru ruhongore, nazo nyene birankwiye kuzija imbere, zizokumva ijwi ryanje, hazoba umukuku umwe n'umwungere umwe. Amen. Muri uyu mwanya Yesu avuga aya majambo, ishengero rigizwe n'abajuifu n'abayahudi 100%. Nta munyamahanga arinjira mu ishengero. Umugwi w'abigishwa biwe mutonya, umugwi wagutse w'abandi babigishwa biwe, umugwi wagutse kuri abo baba 12 ba mbere 70 bose n'abayahudi. Rero turi mu bihe aho ishengero ryo mu isezerano rishasha ryo mu bugabuzi bushasha rigizwe n'abayahudi gusa. Mugabo intumbero y'Imana kuva kera hose tugira ngo yirongere umukuku umwe n'umwungere umwe, umukuku umwe, one flock, hamwe n'umwungere umwe. Ibi rero Imana irafise ingene yagenda irabicira inzira kuva kera, iriko irashira mu mugambi w'agakiza mu ngiro, mu guhamagara basokuruza batandukanye, abapatriarche batandukanye. Ukabona ko Imana iriko irifuza kwinjiza mu mugambi wayo abarenze babandi umenga iriko irakoreramwo abo bayahudi. Hari igihe yahamagara un individu ugasanga n'abantu igirongera kwishenge ku bwoko bwayo mu isezerano rya kera. Imana kuva kiva muri Egiputa bagiye bajanye n'abanyamahanga, igugu ry'abanyamahanga bari kumwe bakunze iyo Mana, akabona ibitangaza Imana yakoreye Abisirayeli muri Egiputa. Haba harimwo babanyi, hariho kumbure abakozi babo, kumbure abagenzi babo, ariko mu kuva muri Egiputa ntihavuye Abisirayeli gusa, hari havayemo n'ikivange c'abanyamahanga. Kandi Imana igeze ivuga ngo umunyamahanga ntabakurikire, kuko Imana yifuza yuko abanyamahanga bamenya Imana y'Abisirayeli biciye muri iyo migenderanire, mu kwitegereza ingene Imana iriko irakorera muri ubwo bwoko. Turabona ko ibi vyafeza partie y'umugambi w'Imana. Ahandi mu mategeko yagira bahereza mu isezerano rya kera, yarabigisha ingene bohereza ikibanza umu étranger, bakamutreta neza kugira ngo abone ubugwaneza bwabo, abone niyo Mana igira neza y'Abisirayeli, ashobora no kwifadikanya nabo mu gusenga iyo Mana. Urabona Rusi aza umunyama wabo kazi aza kwifatirana na Naomi ngo asenga Imana y'Abisirayeli, n'akarero gusa gatonya mu ruriro bwinshi bw'abanyamahanga. Imana yifuza ko babona ukugira neza kw'Imana, ukwera kwayo, ubushobozi bwayo bigaragarira mu ihanga ry'Abisirayeli, maze bigakwega abanyamahanga kwishengera. Hari n'igihe intsinzi Imana yahereza Abisirayeli hejuru y'abanyamahanga itabigamije gusa kubahereza uburere Imana yari yaravuze ko bazoronka ijanye n'igihugu cabo, igihugu c'isezerano. Mugabo kandi yama yifuza yuko abo banyamahanga baneshejwe mu buryo militaire, ibihugu vyabo vyumvira Imana y'Abisirayeli. Aho hose tugira tubona ingene Imana yaguma yironderera abandi bantu barenze bwa bwoko iriko irakoreramwo, iriko irakoresha
umugambi w'agakiza mu buryo bugaragara kandi bwa mbere. N'isezerano rishasha mu ma evangile, turashika mu ma evangile avugishwa n'Imana batandukanye, baravuga ibihe aho abanyamahanga bazosenga Imana ya Isirayeli. Nivyo baravuga urubanza rw'Imana kuri ayo mahanga, mugabo bakivisioninga, bakabona imbere ibihe ayandi mahanga azosenga Imana ya Isirayeli. Mu ma evangile tubona Yesu naho akorera ubwa mbere na mbere kuba mu Bwisirayeli, kuko avuga ati data yantumye ubwa mbere na mbere ku ntama zazimiye za Isirayeli. Nikibuza yuko no muri iyo faze y'imbere y'uko apfa, abanyamahanga bake bake bagenda batahura, bagirirwa neza n'Imana. Muribuka wa mugabisha w'ingabo, muribuka abanyamahanga Yesu agirira neza, akazurira abana, akora ibitangaza, bati naho ndabibakoreye mugabo ubwa mbere na mbere natumwe ku nzu ya Isirayeli. Mbwa nicabuza yuko yerekana akajyango kuko Imana yifuza ko abanyamahanga basangira umwandu mwiza w'ibiragwa by'agakiza hamwe n'ubwoko bwayo. Ariko kandi yarababwira yuko urupfu rwiwe ruzoba ikintu kiri decisive. Avuga ati ninamara gupfa nzokwikwegera ko bose, ninamara gupfa nzokwikwegera ko bose. Aho hose twebwe Imana ariko iraducira inzira nk'abanyamahanga. Kuva igihe rero Yesu azutse, abwira abigishwa ati nimugende mu mahanga yose mubahindure kuba abigishwa banje. Yesu yifuza kuronka abigishwa mu banyamahanga, bo mu moko yose no mu ndimi zose. Nigitangaza hano rero nta kinyegezo gihari. Ico kinyegezo cari gihari mu isezerano rya kera, nk'uko Pawulo avuga ati hari ibanga Imana yarahishije kuva kera hose yuko abanyamahanga n'Abayahudi bazosangira uburagwa bwo ku bwoko bw'Imana. Hano rero nta kinyegezo gihari. Imana yahishuye umugambi wayo mu buryo bweyutse, yifuza kwinjiza abanyamahanga mu ishengero. Aya majambo dusomye ari muri ivyo bihe Yesu ariko aravuga bizoza. Avuga ati kandi mfise n'izindi ntama, ndazifise. Ariko aravuga abantu batarinjira mu ishengero, ariko avuga ati ndafise izindi ntama. Haleluya. Ari amajambo akomeye uravye ingene rino rivuga ryo kugira ingene le temps ririmwo, harimwo une assurance, une certitude ko Yesu abafise. Avuga ati mfise n'izindi ntama zitari zo muri uru rugo zizokumva ijwi ryanje, hazoba umukuku umwe. Ayo maverbe yose akoreshwa muri verset 16 atransmete ikintu ca assurance. Ndafise zizokumva ijwi ryanje, hazoba umukuku umwe. Apana hashobora, ni hazoba bazokumva ijwi ryanje, ndabafise. Nibaza ko ikintu gikomeye cyane mu gikorwa kivuga ubutumwa n'ijana ubutumwa, kumenya yuko tugiye kuba ibikoresho kugira ngo abo Imana yageneye ubugingo budashira binjire mu ishengero, kugira ngo abo Imana yatoranije gucika ubwoko bw'Imana, abo Imana isanzwe ifise kuva kera bashobore kwinjira mu biragwa vyabo vy'agakiza. Luka ariko aravuga ibikorwa vy'ijana butumwa vya Paulo mu mahanga, avuga ngo nuko abagenewe ubugingo budashira bose barizera. Yesu rero arabafise, harabafise mbwa muno mwanya batazi Yesu, harabafise muno mwanya batazi umusaraba, harabafise muno mwanya ata Bibiliya barigera basoma, harabafise basenga ibigirwamana, harabafise bari mu bwicaye no mu busambanyi, harabafise. Rero ico kinogo hagati yo kuba Yesu abafise mu mutima wiwe, mu mugambi wiwe, mu vyo yaterekanije, hamwe naho bari uno munsi, ico kinogo gikugwaho na mission. Mission ni ituma abo Imana ifise kuva kera hose vy'ukuri binjira mu bwoko bw'Imana, binjira mu mukuku w'Imana, kugira ngo habeho one flock and one shepherd, umukuku umwe n'umwungere umwe.
Imana yifuza no kwirongera umukuku umwe urimo abantu bavuye mu moko atandukanye, mu mahanga atandukanye. Ntushobora kwibaza yuko umutima w'Imana urajwe ishinga nuko babandi afise kuva kera hose mu mugambi wiwe mu gutoranya yuko binjira kuba umukuku. Nta kintu kimubaza ingene abo bantu afise muri uno mwanya bagipfukamira ivyigwamana, bacizera ibitari vyo, bakigendera mu vyaha. Umisiyonari n'uwo muntu rero yifuza kuba igikoresho kugira ngo abo Imana ifise mu gutoranya kwayo binjire mu mukuku kandi babe musi ya Kristo ariwe mwungere uwo mukuku. Haleluya. Kiri kintu gikomeye cyane cyavuzwe muri uyu murongo ni bazokumvira ijwi ryanje. Abo bantu afise icerekana ko bahindutse abo mu mukuku wiwe. They will listen. They will listen. Bazokumvira ijwi ryiwe, bazohokoresa ijwi ryiwe, bazokobesa ijwi ryiwe. Hari n'abantu biyumvira ko bari mu mukuku muri bihugu byacu biteye imbere, mu bihugu byacu birimo ubukirisu, muri bihugu byacu hari iterambere rijanye no gusenga, ariko ugasanga abantu biyumvira ko bamaze kuja mu mukuku ariko ntibari mu mukuku. Ndabizi ibihugu vyinshi cyane bikeneye gushikirwa n'ubutumwa bwiza kubera la majorité y'abantu biyitirira ubukirisu batarigera baba umukuku wiwe, nabo nyene barakeneye gushikirwa. Kuko icerekana ko wabaye umukuku wiwe nuko wumvise ijwi ryiwe aribwo butumwa bwiza, maze ukumvira ijwi ryiwe biciye mu kuba ca mpwemu yera aduheza akameremere gashasha, ubugingo bushasha bunagutse, maze tukizera kandi tukihana tugahindukira Kristo ngo tumukurikire ubuzima bwacu bwose. Ivyo bitaraba, abo bantu naho bagendana Bibiliya zabo, naho baje mu mashengero ntibarigira baba mu mukuku. Mbega abo bantu turakwigira umutwaro wabo ego. No mu bihugu vyacu vy'iterambere ry'idini abantu baracakeneye kubwirwa ubutumwa bwiza by'ukuri no gusengerwa no kwingingerwa ngo babe mu mukuku vy'ukuri w'Imana. Ndiko ndarangiza agace kanyuma ni there will be one flock and one shepherd. Hazoba umukuku umwe. Bene data, Imana izi umukuku umwe. Ntizi amazina y'amashengero, ntizi amazina y'ama-agence missionnaire, ntizi amazina y'ama-organisation chrétienne. Imana izi umukuku umwe n'umwungere umwe. Bene data, turakeneye gushira inguvu hamwe twese kugira ngo uwo mugambi w'Imana ushike ku batarakizwa. Turakwiye umwe wese gushitsa uruhara rwiwe mugabo mu bumwe kugira ngo twese dushikanire Imana ishikanwa ryo kumvira mu gikorwa c'ijana butumwa, tutarinze kuraba ngo bizokwitirirwa nde, bikorwa nande, ninde yabihamagaje. Oya, Imana yifuza kwirongera one flock. Kimwe mu bintu bidutuma tutaratwara ubutumwa bwiza mu mahanga, tutanashikira ba bantu Imana ifise mugabo batarinjira mu mukuku, ni bice no kwitandukanya. Kandi iyo luxe yuzuye mu bihugu vyitwa yuko biri mu bukirisu. Ntibatahura l'urgence y'ubumwe mu gikorwa c'ijana butumwa. Ni luxe. Je nizera ibi, je mezuku, je ndagusumba muri ibi, je sinojana nawe muri kino gikorwa c'ijana butumwa, vyo kugwa neza gutya. Ariko mu vy'ukuri dutaye yuko Imana ifise envie one flock twokorera hamwe. Icanyuma n'umwungere umwe. Ibintu ntivyitirirwa umuntu, ibintu ntibicaye n'umumisiyoneri kanaka David Livingstone canke Hudson Taylor canke Jim Elliot canke abandi bamisiyoneri babayeho Imana igakoresha. Ibi vyose ni kubw'icubahiro c'uwapfuye akazuka kugira ngo yikwegere ko bose. Uwo niwe turondera gushimisha, uwo niwe turondera gukorera, uwo niwe turondera ngo tube the extension, tube
abashitsa igikorwa c'umusaraba ko Imana yatoranije ngo bahinduke umukoko umwe n'Imana w'Imana kandi wa Kristo. Nizeye ko amajambo yaduteye intege, tuzobana tugira ibiganiro bitandukanye kuri kino gikorwa cijana butumwa. Mana bahezagire. Yemye boshobota ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaho ubwa